ni umugabo w'imyaka 53 afise imetero imwe na santimetero 88, akaba na miliyarderi kw'isi afise miliyaridi amajana na 23. Yavukiye muri Afrika y'Epfo aho bitwa Pretoria. Akaba ari Elon Musk ariwe tugiye kubagezaho ubuzima bwiwe. Ni umugabo aragishinga abanyamerika benshi cyane inyuma yo kwizegwa na Donald Trump, akamuzeza amabanga akomeye nka Doge. Uwo mugabo Elon Musk ku mazina yiwe yose yitwa Elon Reeve Musk, akaba asanzwe directeur wa SpaceX kuva mu mwaka wa 2002, akaba perezida wa Tesla kuva mu mwaka wa 2008, akaba afise ubwenegihugu bushika kuri 3, akaba ari umunya-Afrika y'Epfo, umunya-Canada n'umunya-Amerika. Ubu asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaragiye yiga ivyigwa bigiye bitandukanye, aho mu mashure yisumbuye yize muri Pretoria Boys High School mu 1989 muri Afrika y'Epfo. Amashure yiwe arayabandaniza muri Smith School of Business mu mwaka wa 1990 gushika mu mwaka wa 1992. Akaba yarize kaminuza ya Pennsylvania aho yize ibijanye n'ubushakashatsi kuva mu 1991 gushika muri 1995. Kaminuza ya Wharton School nayo yayizemwo kuva mu 1992 gushika mu 1995. Ukaba wumva ko mu gihe kiringo c'imyaka 4 yagiye yigamwe amashuri agiye atandukanye, aho yize muri Pennsylvania University akiga na Wharton School. Akaba yarize na kaminuza ya Stanford hamwe na kaminuza yitiriwe Queen's Waterkloof House Preparatory School. Tutibagiye na Bryanston High School. Byongeye akaba yarize no kuri kaminuza y'i Pretoria muri South Africa. Elon Musk akaba asanzwe akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Akaba asanzwe ari umuprogrammer, umubusinessman, umunyepolitike, umukozi wa leta n'umuinvestisseur, akaba umu-engineer, uwitunganiriza imigambi ariwe bitwa umu-entrepreneur, hamwe n'uwitunganiriza imigambi mu ikoranabuhanga ariyo entrepreneur en technology. Akaba yatangwa gukora neza na neza kuva mu mwaka wa 1995 kugeza n'ubu asatira. Akaba ava ku bavyeyi babiri aribo Elon Musk nka se wiwe na May Musk na mama wiwe. Mwomenya ko Elon Musk yavukiye muri Afrika y'Epfo, May Musk nakaba ari umunya-Canada. Icyo utaruzi nuko Elon Musk afise abana barenga kuri 12. Akaba ari umwe mu batera uruhagarara abantu benshi, aho bavuga ngo n'umugabo ngafise umugore wa robo. Ibyo wowe ubuvyemera? Akaba yubatse, twokomeza ko yubatse ugwiwe kuva mu mwaka wa 2000 n'umukenyezi wiwe bitwa Justine Wilson, aho bamaranye imyaka 8 gushika muri 2008.
aho byanseye Justine baravana inyuma y'imyaka 8 babana, aca yubakana na Tatila Lily kuva mu mwaka wa 2010 gushika muri 2016. Lily Tatila nawe bavanye inyuma y'imyaka 2 abanana, aca abana na Claire Bushel wewe babanye imyaka 3 kuva muri 2018 gushika muri 2021. Umugore wa nyuma babanye ni Siobhan Zilis mu mwaka wa 2021. Elon Musk usanga ari umwe mu bavuga yuko kuvyara ku rugero byofata umurindi, aho afise we yagiye aronka abana bagiye batandukanye ku bavyeyi bagiye barenze 2, akaba afise abana 13 harimwo bitwa Nevada Musk, Griffin Musk, Vivian, Jenna Wilson, Saxon Musk n'abandi bagiye batandukanye. Gusa abana bose barezwe n'abavyeyi bagiye batandukanye. Abenshi bagiye baregwa n'uwo bitwa Lyndon Levy muvyara we hamwe na Besden Howard demisere wiwe. Elon Musk twamenyesha yuko yatanguye muri politiki ya Amerika kuva igerekezo rya 20 mu mwaka wa 2015, aho yahawe ikigo kijeje gusuzuma ibigo byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva muri Kigarama itariki ya 17 2016 ari muri The Boeing Company. Kuva muri 2016 mu Kakaro ari muri Neuralink. OpenAI yatanguye kuyikoreramwo kuva muri 2015 gushika muri 2019. Tesla nayo yatanguye kuyikoreramwo kuva muri Ndamukiza igerekezo rya 2023 mu mwaka wa 2004. SpaceX nayo ni kuva muri 2002. Muri PayPal nayo akaba yitanguje mu mwaka wa 1998 ukawumva kimaze imyaka 27. Elon Musk ariwe ku mazina yose yiwe bamwitwa Elon Reeve Musk, akaba afise amahinguriro agiye atandukanye nka X kuva muri Ndamukiza 2022, Tesla, X Holding 1 Inc, X Holding 2, The Boeing Company, Tesla, Roadster, Elon Musk na SpaceX, tutibagiye X.com yahoze yitwa Twitter na X Holding Free. Akaba ari umumambre wa Royal Society kuva muri 2018 na The Planetary Society hamwe na Mafia PayPal. Akaba asanzwe yayifadikanije na Siobhan Zilis w'imyaka 39 yavutse mu gihumbi kimwe amajana 1986 kuva itariki 8 Ruhuma. Akaba ari n'umutambukanyi wa Elon Musk. Elon Musk akaba ari umutunzi wa mbere ku isi afise miliyari 23
Elon Musk tukabamenyesha yuko ari we arongoye Doge, ari we afata ijambo rya mbere n'irya nyuma bikijana, akaba ari we ajejwe gutosora no gusukura ama entreprise n'imigabane ya leta zunze ubumwe za Amerika. Tubashimire ku akanya mwafashe mukabana natwe, ntimwibagire kugira subscribe, commentaire, share na like inyuma yo kumviriza no kwihweza mugatahura ibyo twage tubayagira. Mwari kumwe na Gabici Gabriel, naho gutaha mugira ibihe byiza, mubaye aho mubaye, mwubahwe cyangwa mu kirundi cyiza mugira aho muba mwubahwe.